hamwe na Intsinzi Motivation nabasuhuza mwese mu nkurikirana. Je wumva ni Alex Life and Varan. Nkuko bisanzwe uno munsi twategura ikiganiro kivuga ati ese atarakura sex yoba gukunda vy'ukuri canke se uwo mukundana niba mutararyamana yoba gukunda vy'ukuri? Hari ikibazo abantu benshi bibaza mu rukundo rushasha. Ese iyo umukunzi wawe adashaka gukora sex nawe aba atagukunda? Ni ikibazo gikomeye kandi uyu munsi tugiye kugisubiza mu kuri kose. Intumbero y'iyi video si ugutera abantu gukora ibintu bibatiteguye, ahubwo ni kugufasha gutahura ukuri k'urukundo nyabwo nico rushingiyeko. Urukundo si sex gusa, oya. Urukundo ntabwo ari sex tu. Umuntu arashobora kugukunda cyane atarashaka gukora sex nawe. Urukundo w'ukuri ruragaragarira mu muntu, mu kukwitaho, mu kukubaha, mu kugushigikira. Sex si igipimo cy'urukundo. Menya neza, sex si igipimo cy'urukundo. Listen me. Abantu baratandukanye. Hari abashaka gufata umwanya, hari abashaka kurindira igihe kirekire kandi kibereye, hari n'abafise impamvu zabo bwite. Ivyo ntibisigura ko batagukunda canke umukunzi atabagukunda. Icubahiro ni go rufatiro. Iyo umuntu agukunda vy'ukuri arubaha ingingo zawe, niyo guhatira gukora ico utiteguye. Iyo aguhatira niho wobaza ko agukunda vy'ukuri. Urukundo nyabwo ntirugira igitutu. Niba umva uti nimba tutabikoze aragenda, ubu si urukundo, ni ugushaka inyungu ziwe. Hagarikiraho, stop this. Kwihangana ni ikimenyetso cy'urukundo. Umuntu aguha umwanya akagutahura, akakubaha, respect, uwo ashobora kuba agukunda kurusha uwihuta kuguha sex cyangwa uwihuta gushaka gukora sex nawe. This is a message for you. Umuntu atagukora sex si uko atagukunda, rimwe na rimwe ni uko agukunda cyane gushika aho akubaha niki cyufata ingingo. Ni waba wungukiye kuri iyi message, guys, kura like, share and subscribe for Intsinzi Motivation. Turabandanya tubashikiriza ukuri kubaka ubuzima bwanyu. Murakoze cyane, ndabakunda. Je wumva yari Alex Life and Varan.